kimwe mu bizanye Esther Nish harimo deliverance uduze ibiganza byahuri barabizi none barabizi nabije bivuga bon luminary rero ni navuga ko ni nk'umuntu umuntu ahuza n'abantu bose ni siguro y'umuntu ahuza n'abantu bose umuntu w'abantu kwa uko iyo luminary ni izina rya titre y'indirimbo izohereza EP bon nubwo ntaravuga track list zose so rero no kuvuga ko ni muri azambe umuntu afise urukundo umuntu nawe umubonye ukimwihweza gusa uvuga ati umwana no gukundwa kabisa n'ugikundi donc ni nk'igikundiro ku muntu kwa nta cye aho urenganye ni peace and love nta shari nta nzigo donc nico kigenda gusigwa ni nka personality y'umuntu luminary ya rero naraciyumviriye ko kuko nanje nagiye kwira abasanga umuntu baba murasavye yuko abanyagihugu boshobora kuza barakurikirana indirimbo z'igihugu cacu mugabo nanje harakabazo mfise ko wewe nagize imana nkakuronka uyu munsi kubera iki nka twega abantu bafise ama TV online dukora ibi bintu aba journaliste kubera iki iyo tugerageje kurondera abaririmbyi abenshi batemera yuko dushobora kubaronka Kazwa TV. We want the words. The solution of all dreams. Hello les amis, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Kazwa TV umwe wese bivanye ntaherereye. Uyu munsi nazindutse gute shaka kuririmba. Ntarabibona niyumvira yuko ntazokunda yo. Nabishoboye. Uyu munsi turi kumwe n'umuririmbyi adasanzwe Esther Nish. Simbandanya ariko reka tumuhe atwidondore. Ndabaramukije Esther Nish. Ni bon sigara umuririmbyi. Nagerageje. Numva mbe na feelings waje shizemo feelings. Mu mpano mfise sinzi ko kuririmba birimo. Wavuze cascade yonyene. Byakweli. Urumva tu m'encourages. Ni wewe. Bandanye. Zoza agomba guha amanota muri nanje ndaririmba. Urakoze cyane. Esther Nish, mwotwidondora. Ya ndi Esther Nish, amazina niswe navye Esther Nish imwe nkuko nyene numva nagize Nish riba Nish. Nakabijya. Ya nakabijya. Hama umuririmbyikazi umurundikazi nkora musique tradi moderne ndumucuraranzikazi w'ivyuma ngira ngo navuga ngo bavyita guhe by'abazungu piano guitar ya nivyo onye ndu I'm a single mother with two children abakobwa babiri ya nuko rero bimeze nkaba nibyo nkaba Esther Nish za nishimiye kubanga bari kukavuga kamera ako niwe bwakambatse umbajije nitondora hama nkaba nagiye gusukura umwanya akiriye muraryoshe niko nabavye turakunda abantu cyane murasose ego urakoze cyane Esther Nish aratubwiye ko ari umuririmbyi mbega watanguye kuririmba ryari bon natanguye kuririmba depuis mfise 9 ans bon papa njari yarafise église yari un pasteur ndibuka ko natanguye kuririmba nkiri muri église nyoboye chorale ya Sunday school turirimba dusubira mbona tuvukiye muri famille iririmba twisura abaririmbyi hama kunyene umva n'ibintu biri héréditaire bon we biri marasonere niko navyi rero umuntu gukura ugakurira impande y'amainstrima ubona ingoma hajya amapiano n'ibiki donc kuririmba vraiment tigirishije ba wibaniye kweri so rero nkura mu bwo buryo nayafise aba brother bankuriye n'ubu baracari muri musique gusa barimba gospel hari abandi baririmba ma reggae music bon twese turimba bitandukanye gusa murabize nyene hari inyenyeri hitamwo ego ubugiye kuba mu star ni waciye ubavamwe muri gospel bon jewe sinavuye mu communautaire kwa barabizi ko nkise ndasengera n'abantu nawe ni wagwara ndaza kugusengera rero ahubwo naciye nja muri music business naciye nkora business musical
niko novyitaje uko uvuze ngo navuye mu gakiza kandi ndakarimwe ndavyumva ko kandi mo nako karanko nanje ndagako vuga ati amen amen oya mbana kimwe mu bizanye Esther Nish harimo deliverance uduze ibiganza byahuri oya barabizi none barabizi nabije bivuga urakoze cyane hama Esther Nish niyihe ntego ufise nikiye kintu cagutumye winjira mu muziki ufise focus yo kugerahe cyane je naza yuko ntaje kuraba amatara wapi kweri naje gukora vyita naho dukora hano iwacu mengo biracagoranye gutahura mu musicien niki n'akazi kiwe niki mengo ni ibintu bikiri kure y'indoto ariko nta ko umuntu atagira poke twereka abantu yuko music umuntu ashobora kuyikora akayibyaza umusaruro akayimburamo so rero ndahari kubwo novuga kuduza ibendera ry'igihugu mu makungu numva umengo niwo mutwaro mfise ndabikora nk'umutwaro ndi oblige ko ibendera ry'igihugu cyane urishimiye cyane kuba umurundi kazi cyane gose so rero uzurabe niyo ndiko ndaririmba cyangwa mu post yanje banumva umengo ni giki nokoraga basha kugira ngo abantu bamenye ko uri umurundi kazi nibabona ati umwana turamukunza ndi umurundi kazi bavyumvise donc uwimbonemo so rero je naza yuko iyo niyo objectif ya mbere yanzanye kuko abaririmbyi turaba ambassadeur turaba ambassadeur mu rwego rwo hejuru nivyo benshi badata reka je ndaguheye ide yoroshe uzoce wambara akantu ku Burundi nga uri kuraririmba ivyo naba nabigize bagakuye bo hariho umwambaro myinshi kuko dufise ibintu byinshi cyane turafise ibidede turafise bishobora gutanga couleur y'igihugu uno munsi nambaye kara rasta ko ndi umurundi kazi ariko novuga ko ndakunda rastafarism cyane rero iyo byahura gwenda kombina kuba umurundi kazi no kuba muri rastafarism byose rero dufise byinshi bishobora kuturanga mu myambarire iyo ndi kuri stage performance ntihabura ikintu kimwe uza gusanga namba uravye neza amafoto ndi kuri stage niki swat ndaza kuba nambaye umwambaro uri mu ikurere y'ingwe swat ndaza kuba nambaye umwambaro uri mu ikurere y'igiti ejo twarakubonye wambaye umwambaro uri mu ikurere y'ingwe gukurikirana ahantu na nakadede donc ntabura utuntu imiringa ugasanga umuntu yakambaye c'est pas question ko ngurinda kuba idrapo ahubwo no kuba wewe nimba uvyishimiye twerekena mu myambaro n'uburyo witwara ko uri umurundi kazi nkaba nishimiye ko n'umunyafrika si n'umurundi kazi gusa so rero mu byo byose biri mu makurera ndanga no mu mushatsi wose ubona ko ari umunyafrika nta muzungu ashobora kuba mu mushatsi w'inzugu urabavutse oya barabizi les beautés de chez nous bategeza kuvyakira tugire gute urakoze cyane reka ndakubaze gato kuvyerekeye ibintu biri kuri page yawe ya Facebook twarabonye ko ufise EP luminary kubera iki wahisemo iyo titre luminary merci beaucoup urakoze ukimbaza bon luminary novuga ko ni ikintu uravye muciriyemwo gato ni pinshasha itarasohoka ariko iteze gusohoka vuba donc tuko tumubaza ibibazo vyerekeranye nayo bon luminary rero ni navuga ko ni nk'umuntu umuntu ahuza n'abantu bose ni siguro y'umuntu ahuza n'abantu bose umuntu w'abantu kwa kuko iyo luminary ni izina rya titre y'indirimbo izohereza EP bon nubwo ntaravuga track list zose so rero no kuvuga ko ni muri azambe umuntu afise urukundo umuntu nawe umubonye ukimwihweza gusa uvuga ati umwana no gukundwa kabisa n'ugikundi donc ni nk'igikundiro ku muntu kwa ntace aho urenganye ni peace and love nta shari nta nzigo donc nico kigenda gusigwa ni nka personality y'umuntu luminary rero naraciyumviriye ko kuko nanje nagiye kwira abasanga ndi umuntu w'abantu nawe uri umuntu w'abantu ujya n'umuntu w'abantu donc luminary rero ni ikintu donc niyo nsiguro kwa bon muri luminary harimo indirimbo zingahe nena panze yuko track list babanza kubona post donc nushimye kubivuga na mahoro menshi ni private live bega muri luminary nimba atari banga harimo amakolabo canke bon nta makolabo arimwo
kuko abantu benshi twama twiyumvira yuko EP kugira ngo bon irashobora gutanga vibe uri kumwe n'abantu ariko si igihe cyose uko uvyiyumvire bizogenda ahubwo kugira ngo igire vibe bivana na objectif ya EP n'igituma iyo EP ibayeho na message ugiye gutanga muri EP hari aho rero itari guhava ihuriza hamwe n'abantu nifuza gukorana nabo peut-être mfise gukorana collabo ushobora kuba mfise vision gukorana collabo n'abantu mu album ndategura album mu minsi iri imbere inyuma ya EP hari aho yobamwo amakolabo kuko bivanye na vision mfise mu album so rero mugabo I like ko nkunda gukora amakolabo yo ndiko ndarimba single amasingo birangyohera ko nkora collabo n'abantu yeah urakoze cyane Bukivu Labo irafite iki kubwiye cyane gose turamuzi Esther Nish nk'umuntu yari muri Bukivu Labo ariko turavye luminary nta logo ya Bukivu Labo tubonamo mbega wo bukiriyo cyane bon ibintu bya Bukivu Lab nanje nyazo ko tutagiye kure turavana kwa mutera ariko hariho EP nayikoze muri periode contrat yari yabaye nk'iyahetse gato bon iheze ntago naguma nicaye nashimye kubandanya ariko vuba turarenovera kandi nta gwanko ntaki vuba turarenovera nta kibazo kandi nawe ariko arashigikira ibikorwa vya luminary iyi EP ya murabizi ko ni umuvyeyi ari mu bantu batuma Esther Nish agira vibration urumva rero jewe ntabwo nshobora kubaho canke ngo Bukivu yavance bien turakeneranira twese je ndakeneye Bukivu Lab ndakeneye ingufu za Bukivu Lab nabo barakeneye ingufu zanje so rero mwisho gihe ya kandi murabizi ko ari mu bantu bafasha vyinshi nta byinshi no bivuga ko kubw'ivyo rero hari naho vuba cyane peut-être mashobora kubona luminary nayo vyagiyemo bigacanga iyo contrat zinjanye n'ebyinjana namwe no bikorwa byose ya urakoze cyane urumva uratujaniranye atubwiye uti urumva ubu murashobora kuba mutareko murayibona ariko kontra ikabaho nouvelle ntimuze mutangare muyibonye urumva kensera mw'indani uratujaniranye wewe gusaganya nduko hama kuri page yawe twarigeze kubona wewe ushirako yuko ufise igiteramo muri Swede muri mois ya septembre no kuvuga le mois prochain ariko tugiye kuraba ntavyo turiko turabona ko kandi mbega vyo bavyarasivye canke bon ntivyasivye uretse ko mama we akunda ibintu biri private byari byagusoza bon en fait nibaza yuko harabaye ikintu cyuko yabaye public kare musomye neza ni muri septembre muri septembre rero hariho harabanje haba amajambo menshi abantu kunuku Esther Nish amajambo sinabiye kubera icyo ahubwo jeje nyine naraharuye nsanga afishe nashize ko yari yakera hari ikirakogwa rero ntabwo yari guma kuri page abantu baguma bari confused babaza byayibazo nyene biranera bruit rero ncashima ko vomye ko ntarindira afishe shaje sohoke ashire ko ashize ko nyine mama ucu byumva nawe ndakunda ibintu biri ku murongo bi très sérieux ndashima cyane umuvyeyi nyene DJ Jackson wa Bukivu Lab byose urabona ko ni yamagiranire nyene ya rero nibaza yuko Imana ifashije kaba mu ruhande rwanje na cyane ko nsenga ibintu ngira bizogenda neza yego mama pastor nega Esther Nish watubwiye ko ukunda Burundi kandi ukunda abarundi nihe support wifuza ku gihugu cawe canke ku barundi bo ikintu cambere ndavuga ndahagaze kwanza mu ruhande musicale yego nibaza yuko ubaho tugeze ntabwo ari ibintu byo kwinda kwinginga harageze aho tuvyuka abarundi tuvyuke tumenye ikibanza cyacu tushigikirane mu bibi no mu vyiza no mu biki byose tuge nako dushobora gutera imbere mu gihe ari abantu baduserukiye badashobora kuduteza imbere urumva aba artiste bariko barasohoka ibihugu baja guserukira igihugu niba bahama visa bagende ibintu vyorohe nta nkeka ntaki donc du supportingane mu bintu byose kuko twese ndakunda yuko jewe niba nzogirwa amahego yo kuba
navuga ko imyaka izoza hatoza abansumbye ubushobozi abansumbye gukora talent ya mugabo iryo zina ntirizovaho bivanye n'ivyo nakoze ubu turacavuga Africa Nova kandi ariho si ukuvuga ko ego indirimbo ziho ngo ziri kuri top cyane mugabo ntumuri byandashe yarakoze dutegerezwa urumva so rero ni wikorere fresh ubu umuntu w'abantu nyene cyambu cyanje hama ibisigaye iyo titre twese tugwanira kumva ko umuntu yakoze neza igihugu cyaramwanditse ko amateka nonezererwa kuja mu gitabo nka France niyo saba urumva so rero ifoko dutahura ikibanza cyacu rero ntabwo umuntu ashobora kugira support ngo agire kuhaje go supportinga basigaje inyuma abona nawe bitari ko biragenda neza ikintu cya mbere we have to be serious n'umwuga turimo so rero igihugu cyacu nukuri basha ndabivuge gute dufatane mu kibafate mu mugo twumve yuko mutari mwenyene yo numva ko ndi proud manitse rya drapo mpagaze kuri stage ya Sweden cyangwa mpagaze kuri stage ndikinsha nagiye nambaye drapo mu maso ndarifukura nse kuri scene umva naho ntari kugandi dondora ngo iki ushabona deja drapo urumva mba numva nyine ndi proud kumva ko nahejeje nane bisigaye nuko bumviza urwara urimi muri za ndirimbo zanje urumva se rero igihugu tugize kumenya yuko turaba ambassadeur iyo tugiye tuba tugiye kubivuga kucamamaza rero numva umengo abana support nuko badufata mu mugongo tugatahura natwe bw'inyene ubwacu twikunde kwanza hama dutahura ikibanza cyacu dukore turi serious urahejeje kuvuga kuri kote y'igihugu ico bakorera mbega abanyagihugu nabo basabiki abanyagihugu bo urumva no kudufata mu mugongo bareka ivyo bintu byo kuma bavuza ibintu byatubaza rwose kumva ngo nakango yana ngo flash yanje none urafise mu indimbo za Big Fizzo ngo shango wapi ngome ko kuziformata none mugo kumva haguma havugamwe babandi bahari anye ewana bya bihugu bindi byari bakurikirana indirimbo zo muri barimvye bakino jena ndafise umugenzi aba Australia yambye ati Esther just kuvuga ngo bon nakuze yambwije ukati base franchement nakuze nakundi indirimbo z'abarundi timugabo ndino narababaye nsanze mu Tanzania muri donc mu nzu n'iki cyose n'ikintu cyose gihari cyose indirimbo zose n'amafilm araba tinumva karandi ndumurundi kandi natwe iwaje ibyo bintu ndabigomvye nanje ndabironka tukuva uwo munsi naciye nihana ndashobora kugenda ati ndi mu modoka kuri YouTube yase mu playlist y'abarundi gusa tukuvuga ko nyene nati ndazikunda donc warazikundishije ku nguvu birakubamo so rero n'umuntu wari we wese afise ikintu ugira ngo gikunde ntabwo kiza gutyo nyene je ari umuntu asora nk'indirimbo umva indirimbo bitaje niryoje n'inyenje mu mutwe muga plus que numva umubanyaguma yivuza cyane haragigira ni muri dushe mu mengo no karirimba ingagace donc nayikundishijwe rero nawe umuntu wese afise twaye kwikundisha ikintu avuga ati iki kintu ndi obligé tutitaye ngo urumva ngo imeze uko nta na comment uyu umuntu avuga ngo nakango yasoye ndimo ngo ntabwo yabahiti ngo ntabire uraze energy ya mutwaye kugira ngo ndibisohoke kandi rero yandi bavuga ngo si hit ndoze bazizimba usanga indimba ya mutwaye ama10 million ngo indirimbo ngo ibyo bintu birababaje birababaza gose nuko umuntu ufite shigikira kuko cyamugenda ntuzeneje cyamutwaye juste gusa iyo views gusa donc tugerageze tukurikirana indirimbo z'abandi bacu baduza ama views ariko nanje hari kibazo nifuza kukubaza Esther murasavye yuko abanyagihugu boshobora kuza barakurikirana indirimbo z'igihugu cacu mugabo nanje hari akabazo mfise ko wewe nagize imana nkakuronka uyu munsi kubera iki nka twebwe abantu bafise ama TV online dukora ibi bintu aba journaliste kubera iyo tugerageje kurondera abaririmbyi abenshi batemera yuko dushobora kubaronka batubaza ibibazo mumaze imyaka ingahe mukora ibi donc ndabisigure gute uwo menga bashaka gukorana na babandi bamaze imyaka myinshi mugaba kibagirwa yuko nabyo baje hari gihe bahora basaba bakavuga bati turakeneye yuko mudusupportinga tugere ahantu kanaka barafise ahantu bashaka kugera none niyihe mpamvu batuma mwumva umenga iyo umuntu abatumye kabasavye yuko mwo muteza imbere hoho mbega yo babasavye gutezanya imbere uri umurundi nkaba umurundi hari kibi kirimo icyo kibazo rero uragihashuye neza na neza cyari kindaje kabisa cyari kugwaje so rero
je naza yuko murabo ntarimo nakubwiye ko ndi umuntu w'abantu Ego nabibonye cyane nifuza neza ya bose neza y'abarundi ahubwo ndabahanura niba bamaze kukubwira gutyo bihane kandi niba babigira gutyo haguma bavuga ngo bashigikirwe uyamba numva umengo umuntu avuga ngo bamushigikira badashigikira uwo muntu ntabwo abakwiye no kuba mu bashigikirwa rero mugabo je naza yuko hariho na problème yo kugira novuga gute abantu dufite ibibazo bitandukanye dufite uko twutahura ibintu biri kwinshi haravuga ati kuko haraje abantu egarana dufite n'ibikomere ama deception uravye nko mu myaka twe twatangwe kuri nuko benshi bagiye kumenya 2019 avant umuntu yaratakaza n'ibiri ariko ariyumvira uko n'umuziki we umva n'ugukoresheje nawe aho agomba kukugira igikoresho kaza kumukugira publicité system je gihe nta bintu byari bwaze by'abantu nzenya je natanga uko 2014 YouTube ntiyari bwahitinge oya si cyane gihe n'uyifise ndibuka ko narabembereje umuntu yitwa ni plus statistics sinibuka ashirira indirimbo kuri YouTube gusa umva ishiri wiwe yabanze kwanza kumviza ati tumve kwanza kufise n'uburyohe kwanza urumva yafuta nuwo yivye akayishira ko muri iruka ati wesh indirimbo yanjye urumva rero hari abantu benshi twabaye ibikoresho by'abandi hari ibikomere rero biba biza bon sinzi mugabe bivana ko abantu benshi babitahura ariko je mba numva umengo umuntu kumubaza amakuru ibintu tivyanyu gute na gute bon hari uri washaka kugira amatohoza yumve ko exactement ariko iganiro gusa ushaka cyanke ari ukugira so rero kwiteza imbere ugateza abandi imbere ndaryoherwa niyo ntwaranye indirimbo n'umuntu atariteza imbere igahitinga yani nko ubona ko hariho uruhara wabigizemo ndavuga ati izina ryanje riragiye mu mateka y'abakoze n'ibyo so rero bihane nanje ntibindyoheye icyo kintu uvuze n'ibindyoheye vraiment abantu babigira nimbari ninde bega oya nawo uvuze sishimye kubafu bageshe ndamusagizanye reka ndababikira akabanga urakoze cyane nibaza ko bakumvise hama reka ndangize ndagushimira cyane urakoze cyane ndaryohewe ndamukirize kazwa araza kugukurikirana mu mwanya yambeshe ko duhurira hano kandi rero ndabivuze mu kiganiro ibikorwa byamufatiriye yabimbwiye yabinsiguriye yego ariko twese turabaserukizi mwese muri bakazwa thank you so much ego bakunzi bakazwa TV turabashimiye cyane kubadukurikirana turangize tubibutsa yuko dukeneye amajemya no kugira subscribe murakoze merci Kazwa TV, we want the words, the solution of all dreams.